abahungu urazikonyeye mu gihugu cose niko novuga isi yose abahungu ni baki kandi mwa Burundi ni baki abahungu ni bakewe abahungu ni bake vraiment ni bake abakobwa turi benshi abantu abakobwa benshi ubunye barabaye abandi bantu ntibakunda ngo bimwe vy'indani ngo bahereze ko bibaza ko biva kuki abahungu barababazanya we urazi umuhungu ko babaje waramwihaye wese rero umuhungu abonye uri urazimvye mu bisanzwe urazimvye aragutinya Anje bamaze gukunda so ex banga sumu ex novuga ko ari umwe ariko ni babiri umukobwa uzosreyinga usubire bazobona ko uzimvye n'abahungu bazokwitura ikintu ca mbere abantu mufise amafaranga abakobwa wifuza kurongorwa icishe bugufi icishe bugufi ganira n'abantu bose pana batubwiye ko abahungu ni bake ahubwo turi benshi kandi abahungu bafise ubuzima bwiza ni bake Hi, hello bakunze ba Bujahi TV mwaramutse canke mwirevanya naho muherereye ko busanga mumenyereye kuri micro muri kumwe na Christian kibisanzwe bien kamera tuba kumwe na Juma Jux BG de la capitale nizere ko mudukurikirana muri benshi kandi ibiganiro byacu mubyakira neza nshimira mwebwe mwakoze subscribe na share na comment turabona ko muri ko muradutera intege kandi muko murantera intege jewe murazi ko ariyo nkitangura ndabona ko ibikorwa byanyu byakira neza muri kano kanya turi kumwe n'umukobwa tugira tuganire uyu munsi tugira tuganire ku buzima busanzwe mbega hari ikibazo tugira tuganireho ku byerekeye ibintu tubona ngahanye mu Burundi canke hanze sinzi yebe ko uje nkunda kubibona ngaha mu Burundi tugira tubiganireho twumve mbega we abyumva gute jewe mbyumva gute canke we abyumva gute turakwakira kuri micro za Bujayi TV amahoro neza ameze neza ndashima namwe akazina kawe nitwa Ange Irankunda ego jara muri kamera ndagerageza Ange umeze neza ndashima umunsi wagenze gute bon navyutse neza bugiye iyo uvyutse ukomeye utamere ku mutwe bari sawa twagira tuganire rero hari ikintu nashaka ko tuganiraho topic nashaka ko tuganiraho wewe uraza ko mbwinge n'ubyumva tugiye kuganira ngaha mu Burundi je muna ndabibona hari ukuntu usanga nk'umukobwa afise nk'amahera afise amahera menshi usanga ntarongowe afise amahera menshi ugasanga ntarongowe bakabyita ko yabuze umugabo cyangwa ugasanga abatipe baratinya kumudraga mbega wewe bijya bintu uramaze kubibona hoho ko ngaha bihari birahari kandi biretse uramurika biretse birahari vraiment biruzuye kuri wowe rero wimvira iki ni kubera iki sinzi novuga ko ari ibintu mugarega birumvikana bavuga ko ari ibintu umwanya umwe ngo n'abahungu bavyihaye ngo nta rukundo bagira umugarabo barafise umutima wo gukunda mugabo baba babona ko barenze ngira nta garama baba bafise yo kubashyura ko umukobwa ukundana n'umukobwa urumva nawe bisa nyene ko mufashanya uba ubona ponsinzi umuhungu kwanza abahungu urazikonyeye mu gihugu cose niko novuga isi yose abahungu ni baki kandi mwa Burundi ni baki abahungu ni bakewe abahungu ni bake vraiment ni bake abakobwa turi benshi kandi mwabo bake abafise ubuzima novuga ko ari bwiza novuga ko ari bake nabo nyene uvuga ngo abahungu ni bake kandi n'abahungu bafise ubuzima bwiza nabo ni bake mbega ibyo bintu n'ukubera iki wowe ubibona uko niko biriwe okay niko biri dufate ko ariko biri none n'ukubera iki usanga abahungu ari bake kandi ugaca usanga abahungu muri abo bake nyene bafise ubuzima abafise ubuzima bwiza ni bake kuri wowe wibaza ko biva kuki
benshi barabura akazi, ubuzima buragoye muri make. Umva baragerageza gupambana ariko ntibaronka nyene nayo bashaka. Niko nabivuga. Okay, niko babivuga baragerageza kurondera muga bikanga. None kubera iki abakobwa je ndacari handi nyene kwika umukobwa usanga afise amahera menshi ngaha muri kino gihugu canke ndanzi no hanze gasanga afise amahera menshi muga arabuze umugabo bijya bintu no kubera iki? Hari abakobwa bivako kenshi, hari abakobwa bivako ugasanga ubona ko ufise amahera, ufise isi mu kiganza, ugasanga urishima ushaka kuvugana n'abantu bari bo bose, amva urishika nyene ugomba kuguma uri hejuru. Rero umuhungu abonye urazimvye mu bisanzwe, urazimvye aragutinya. Rero ufise amahera menshi gerageza kubana n'abantu neza. Kubera iki usanga hariho abakobwa bafise amahera menshi hama abahungu bakabatinyuka akagenda akavuga ati je ndeka nkundane n'urya mudada kubera afise amahera amprofita ry'amahera. Mbega ibyo bintu wowe urabizi ko bibaho bijya bintu byuko umutipe ashobora kubona uko umukobwa afise amahera agaca agenda kurikira ry'amahera atarukunda kurikiye? Birashika kugira aboneke neza nawe nyene, urumva araprofita, biravana muga n'umutima w'umuntu. Aca amuprofita kugira aronke akamodoka. Imodoka yaguriwe n'umukobwa? Hariho abo bibako. Umukobwa akagura imodoka umuhungu? Umukunda wewe yibazaga ko ari urukundo rwa vrai. Okay, wewe ari mu bindi bintu aramwasyuha, ababizi neza ko atamahera afise umuhungu. Umva agerageza kumuha kugira babone yuko akundana n'umuhungu basi aboneka mu bagenzi. Rero wa mutipe nakubwiye ko aprofita asa neza, abandi bakobwa barabona ko le type vraiment c'est pas mal, kaca abitwara ahandi. Nitwa kuno bavuga ati ibyo ukoresha mu gutetesha wawe abikoresha mu gutetesha abandi. Ushatse kuvuga ko umukobwa ashaka ko afise amahera, le type akagenda bagakundana, hama umukobwa akamugurira byose, akamugurira imodoka, akagira iki, hama uyo mutipe agaca agenda kubihundi? Ibyo bintu bibaho cane gose. Biganje kuri wewe ntutuvuge ubaye ufise amahera menshi, ufise amahera menshi, ufise akazi keza, uhembwa amafaranga menshi cane, wewe hari amahera woha umutipe wavuga ati jereka ngurire umutipe dusokana ikintu kizimvye yaba imodoka canke nyine mugasangira ko amahera wakoreye? Umukunda birabaho anje cane gose. Ega no gufashanya we. Nenda kubaza umuhungu umukundana ashaka kubagwaye, akakubwira numva ameze nabi, urabizi neza ko atamahera afise canke umwuyo mwanya yahora ayaronka yo kwifashisha wewe ubwiwe, hanyuma uwo mwanya ntayafise kandi urabizi murayaga byose, urabizi neza ko atayafise. Rero mbwiye atayafise tegeza kumufasha nawe nyene. Mwice kirumvikana kuco gashobora kuba gwaye nanje nabikora bifise umutipe dusokana akagira ikibazo nyene icoroheje kugwara kuryosha mbewe kuri hanje kuryosha ubuzima ubifata gute? Kuryosha ubuzima kuri niki? Kuryoherwa gusaiga, kuryoherwa ni mu mutwe kandi kuryoherwa sa amafaranga, kwicara tera inkuru, kubana hafi ibintu nk'ivyo nyene. Kandi n'amahera ego arakenewe mugabo si cane, mugabo bibaye ngombwa uyafise ubona ko ikintu gikenewe urashobora kukimuha. Uti anje rero abafise amahera menshi yogurira nka V8 umutipe basohokana ubaye uyafise? Ankunda vraiment nayimugurira. Nijya urumenya ko umutipe agukunda by'ukuri? Kuri wewe ubona ko ni umutipe agukunda? Kugira ngo ubone ko umutipe agukunda ubibona gute kuri wewe? Naho bigoye urabibona. Gute nyene tubwize ukuri bwati je umutipe wanje ndabizi ka nkunda kubera iki niki ubibona gute? Ubona gute ko umutipe ko uravuze ko ufise amahera ushaka kumugura imodoka mu gihe agukunda? Nijya uzobona ko umutipe agukunda by'ukuri? Umutipe agukunda peni tuganirize kamera. Umutipe agukunda bon sinzi mugabo biravana n'umuntu.
uragira uramubona araguha umwanya murayaga cyane mbwa ubunye sha sinzi biragoye kubona ubu barabaye babira kumenya ano urabibona nyene ko araguha umwanya arashaka kumenya utuntu twawe twose turimwo ibintu nk'ivyo uburira ko mwizera mu misanzu urayibona bukebuke mbiganje nibaza ko nk'ubu onye uba nko kuvuze ngo bera kumenyo ashobora kuza akakuryoshya akakubwira profile akagushirako hose agapostinga ku ma réseaux sociaux akoresha hama nawe ukavuga ati umutipe arankunda ko yaragaragaza ko ankunda hama mbega mu gihe ibyo byose wowe ubona bikora mugaca ukora uko ushoboye tuvuge umutipe n'amahera afise ukamungira ibyo ashaka byose kugira ngo ase neza bamubone hama nyuma ukaza gusanga yarakubesha ukaza gusanga byose yarakubesha bwari uburyarya yagushirira ko nyene ntiyagukunda mbega woca witwara gute muri uwo mwanya uriyakira nyene bon uriyakira urabashoke nyene kandi nico gituma abakobwa benshi ubunye barabaye abandi bantu barabaye abandi bantu ntibakunda ngo bimwe vy'indani ngo bahereze ko nibaza ko biva kuki abahungu barababazanya we urazi umuhungu ko babaje waramwihaye wese barabizi birababaje bivuga nkaho bimaze kukubaho ganje oya ndafise abagenzi vyabaye ko kandi birahari mu kibano birababaje urumva bimeze gute aho ubonye mu kibano ibaza umuhungu baramwihaye nta kintu na kimwe urumva kwa kuntu ukunda nyene forma nyene sinzi ugakunda nyene nk'ibisada nico gituma nohanura abakobwa benshi mukunde mwisigarize mwisigarize apana gukunda ego umuhungu umweretse ko umukunda cyane sinzi acabona umengo waramuhabukiye ibintu nk'ivyo nyene sinzi arabibona kandi acagufata nabi urihagararako ikibazo kiri hanze nuko bavuga ko abahungu nabo bagiriza abakobwa ko ari bo bameze nabi ugasanga n'abakobwa nabo bagiriza abahungu ko bameze nabi mbega ibintu tuzobifata gute tuzoyakira gute ni bande bari mukuri bose bari mukuri sinavuga ngo abakobwa bari mukuri cyangwa abahungu bari mukuri ana kujya umuntu ameze nabi ntiyavutse ameze nabi yavyigishije n'ubundi abo rero batubanziriza nibo batuma imitima y'abantu imera nabi ejo uno musi ndakundanye n'uyu niho nkitangura kuja mu rukundo ugasanga arankoshoneye turatandukanye nabi wandi wakabinzo mwizera ko akunda ndagabanya bigenda biragabanuka uzosanga abantu bavuga ujya mukobwa nta rukundo afise kubera iki yabitewe na wa wundi wa mbere aba ex biyo kandi rero plus ukundana n'abahungu benshi cyangwa ukundana n'abakobwa benshi biragabanya cyane urukundo muri wewe Anje bamaze gukundana aba ex banga sumu ex novuga ko ari umwe ariko ni babiri karumwe bwari kubera iki ya uvuga ko ari umwe mugani babiri ni babiri mu bisanzwe bidasanzwe n'umwe uterera kubera ntisanzwe nyene jewe tugarutse kuri topic twari turiho yuko abakobwa usanga bafise amahera menshi hama ugaca usanga ntibarongowe canke ntabagabo baronse nyene je kubwanje nyene ndabyumva numva ko hari uko gusanga barashakishije barondera amahera sana ataryama yirwa arondera amahera mu kazi urumva hama gaca abona kuja gukundana n'umuntu umutipe bizoba ikibazo azoca abura umwanya navuga ko ari nk'umwanya abura hamwe usanga ataronka wa mwanya wo kuja aronka umwanya wo kuja gusangira nabo batipe kugira bamurondere ugasanga imyaka ibaye myinshi ariko yiruka muri ayo mahera je niko ndabyumva umwanya umwe numva ko ari uko bimeze undi mwanya nkumva ko ni wa mutima nyene wo kuvuga ati none ko je narondeye amahera nje kubaka
canke nje kwemera urya mutipe dukundane uca usanga nawe umva akaca mwimvira ko ari ibyo nyine amuronderera ashobora kuba amuronderera kurya amahera yiwe kuko biragoye muri ino minsi kugira ngo ubone umuntu agukunda by'ukuri biragoye cyane kugira ubone umuntu agukunda by'ukuri by'umujewe bon sinzi ukuntu ibintu bimeze kweri sinubona ingene ndabivuga kuko ibintu by'urukundo by'iki gihe biragoye nta n'umwe nshobora kuburaminga ngo nuko ngo umukobwa afise amahera ngo ugasanga agagumye iwabo je maze kubyumva kenshi ugasanga ko aravuga ngo ugiye umukobwa afise amahera ngo umugabo ngo ntaronka umugabo ngo yaragumye iwabo ukibaza mbega kubera iki batavuga ko umutipe biko batavuga ati umutipe afise amahera muga ntararongora muga kuca usanga ikibazo kigaruka ku mukobwa wibaza ko ari kubera iki ganje urumva ugasanga biko bavuga ati uyu mukobwa afise amahera mugabo ntarongorwa muga ntantu ndumva ariko baravuga ngo ujya mu tipe ngo afise amahera muga ntarongora nukubera ibyo bintu kubera yuko umuhungu burya ntasaza umuhungu aho ashakiye hose ararongora kandi umuhungu sinzi umunga ashakiye nashaka akaba umutavuga ati je nzoronga afise kahanta reka njye ubuzima ivyo bintu vyo umva ico ashaka cose arakironka deja ico ashaka cose arakironka akeneye umukobwa ameze uku nshaka umukobwa ameze uku agira iki niki aramuye mugabo umukobwa uzosireyinga usubire bazobona ko uzimvye n'abahungu bazokwitura kandi imyaka izoguma igenda uburyo umukobwa abakobwa bafite garanti ntoya ngo abakobwa dufite garanti ntoya dufite garanti ntoya naje ndimwe ndumukobwa dufite garanti ntoya urumva ubwo iyo garanti ntoya yawe uyikoreshe neza uvuga uti iki gihe vraiment il faut qu'on mba pause mbega Ange mu gihe je no bafise amahera amavuga ati jereka ndondera amahera nkora akazi nibereho uko nyene hari byo bitwaye nana kim donc utarongowe arondera amahera nkaguma muhira nyene n'iryayo mahera yanje hari byo bitwaye mu buzima bwawe ntibivuze kurongora kurongorwa nako byo bitwaye kim numva atana kim kuri wewe urumva ko bishoboka ko ushobora kurondera amahera ukagira amahera menshi ukabaho ubuzima bwiza mugabo ntibifuze kurongorwa jewe kubwanje ayaje ntizokunda kugira famille yacu n'ikindi kintu ko jiko ikije warumbwiye ngo ntanakimwe je urumva rero sinoro oya ubishatse ari ubyishakiye bavuze ubishatse ubishatse ntanakimwe mugaje ntivyokunda. Hello bakunzi ba Bujahi TV urumva ko turaganira ko hari abantu bashaka kwibaza ati mbega kuko umukobwa kenshi usanga afite amahera hama ntarongorwe biravuga amajambo menshi aravuga ngo arishima aravuga ngo nawe nyene abarondera umutipe ufise amahera ivyo namaze kubyumva egategeza kwishima ibaze waravukiye muri famille ifise amafaranga ntacubuza muhiri wanyu hageze kurongorwa erega ntavyubona uguma muri vya bindi nyene vya bindi vyiza kandi uca wishima nakubwiye kwanza ikintu ca mbere abantu mufise amafaranga abakobwa wifuza kurongorwa icishe bugufi ganira n'abantu bose pana batubwiye ko abahungu ni bake abakobwa turi benshi kandi abahungu bafise ubuzima bwiza ni bake nta entre yanyu mwe mufise ubuzima bwiza n'abafise ubuzima bwiza ntivyokunda aho muhura mwese ngo bikunde hategeza kubamwo babandi batoyi kantu nigeze kubona message gatambuka kuri social media kabango ngo Kigali wishare bagomba gusharinga rero nukuvuga ngo umukobwa afise amahera agaca arondera umutipe adafise amahera hama n'umutipe afise amahera akarondera umukobwa adafise amahera kugira ngo bashare none oya nta mukobwa arondera umuhungu nuko kurondera wenyene apana kumwironderera kosa ryo bari ririmo umuntu yirondereye umukobwa agakunda nk'umutipe akavuga ati ngiye ndamukunda ariko ndabimubwira ego turakunda dufise umutima w'inyama n'amaraso mugabo uba wishe umuco mbega we iyo bavuze kwica umuco wumva iki
umuco bwa umuco w'ikirundi wawishe uba wumva iki nirihe kosa wakora ukavuga ati je nishe umuco n'ibyo bintu tugarutse ku byo twako turavuga nko kuduraga umuhungu uba wica umuco kuri yo rero anjura urabonye nk'umutipe ukavuga ati iyo tipe n'umbogaje je namukunzi wo kwemererwa hwera ntiwomubwira ko umukunda kirazira aya nawe yo basa gute hello bakunzi ba Buja Hit TV mwabyumvise rero nababwiye ko tuzohora twiganirira dutera inkuru hari nk'abantu bakeneye gutwenga dukuru tumwe bwa tuganire nyene mwumve meze neza mwumvise rero amayite canke ibi byumviro twekwa ko turiyumvira hariho abiyumvira gutandukanye nkuko twe tuyumvira niyo mpamvu tuko ndavuga ati muje muri commentaire namwe mutubwire ingene bimeze mbega kubera iki umukobwa usanga afise amahera kenshi commentaire ziza zivuga ko abakobwa afise amahera menshi batarongorwa nawe tuja muri commentaire utwandikire utubwire ati impamvu ni inye utubwire nyene n'impamvu abatipe bashaka kuba afise amahera ntibavuge ngo ko iki batarongora muratubwira yo ni yo mwanya tubahaye kugira muze kutubwira ingene mwe mu byumva mbega mwe bimeze gute mu byumvira hiki reka tuvuge ngo wakoze cyane kuza Ange merci beaucoup namwe abonye urashoboye munashaka kurangira akazi byiza cyane reka tuvuge ngo tuzosubira mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro bya Buja Hit TV tuyibutsa gukora subscribe share na comment tubabwira ngo mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro bya Buja Hit TV.